Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari amakuru ahambaye cyane twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu mugoroba wipfuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nkibi. Ico busabwa nta cindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye aherutse kubaza ikibazo gikomeye kijanye n'akamaro k'abashinga amateka mu Burundi. Evariste Ndayishimiye agiriza abashinga amateka ko bishinga kurya amahera y'igihugu ko bagiye kwibera ibujumbura badaserukira koko abanyagihugu n'intara bavamwe. Yavuze ko adatahura ingene nk'abashinga amateka bava mu ntara imwe badatuma ko umushiranganje kanaka bakamutura ibibazo bimwerekeye bihanze intara avamwe nyine ibibazo abanyagihugu babashikiriza ari benshi. Amajambo ya Perezida Ndayishimiye arimwo ukuri kwinshi koko abarundi benshi ntibabona ico abashinga amateka bamaze, ariko Perezida Ndayishimiye yabivuze nk'uko byovugwa n'umunyagihugu asanzwe atazi uko inama nshinga amateka y'u Burundi itunganijwe, uko abashinga amateka batorwa be n'uko ingene bakora. Abashinga amateka b'u Burundi ntibazi uwo baserukira. Intara ya Kirundo igizwe n'amakomine 7 ifise abashinga amateka 10, bose uko ari 10 baserukira intara yose. Nta numwe muri bo avuga ati nserukira kano gace ka Kirundo, nta numwe avuga ati nserukira iyi komine ya Kirundo. Ntabyo nzi ko komine yose yoba ifise umushinga amateka ayivukamwo. Muri abo 10 harimwo umwe aserukira abatwa, nawe nyine ntaserukira abatwa bo mu Kirundo gusa, afatanije na bagenzi we bandi 2 aserukira abatwa bose bo mu Burundi. None muri abo 10 umunyagihugu wo muri Kirundo amenya aserukirwa nande? Umwe wese muri abo 10 we amenya aserukira abahe banyagihugu bo mu Kirundo. Hamwe yokenera ko aho ashinga ibiro abanyagihugu bamusangamwo yabishinga mu kahe gace ka Kirundo, kari byo nyine abanyagihugu bibaza, bakibaza niba koko abo bashinga amateka hari ico bamariye abanyagihugu. No mu zindi ntara bimeze gutyo nyine, zimwe zifise bitigiri binini by'abashinga amateka kuruta n'ibitigiri by'amakomine, izindi zifise bitigiri bito by'abashinga amateka. Intara ya Bururi ifise amakomine 6 ariko ikagira abashinga amateka 4 gusa. Cankuzo ifise amakomine 5 ariko ikagira abashinga amateka 4. Birumvikana ko muri izo ntara hariho amakomine atamushinga amateka n'umwe ayavamwe. Kirundo iganya abashinga amateka na Gitega ifise amakomine 11 ikagira abashinga amateka 10. Cibitoki ifise amakomine 6 ikagira abashinga amateka 7. Igitigiri cy'abashinga amateka b'intara kivana n'ubwinshi bw'abanyagihugu baho. Umushinga amateka wese arafise igitigiri c'abanyagihugu ategerezwa guserukira. Niko bivuzwe, ariko mu ngiro siko bimeze, kubera atawushobora kuvuga ngo umushinga amateka naka aserukira abanyagihugu bo mu gace kanaka. Gutyo umushinga amateka we nyine ntashobora kumenya neza abanyagihugu aserukira. Ashobora gusanga abashinga amateka 3 bavuka mu ikomine imwe, mu gihe ayandi makomine atagira umushinga amateka yavukamwo. Ibiriko biratera ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umunyagihugu nawe nyine ntiyigera amenya by'ukuri umushinga amateka amuserukira yoza aratura ibibazo byiwe. Umunyakirundo arazi ko afise abashinga amateka 10 ariko ntazi by'ukuri uwo mujejwe yitwa ko amuserukira. Uwo azokwagiriza ko atacu yamumariye. Mu Burundi abashinga amateka baserukira imigambwe. Mu by'ukuri umushinga amateka wo mu Burundi ntaho ahurira n'umunyagihugu. Abitoza bashirwa ku ntonde n'imigambwe. Urwo rutonde ruba rwugaye ku buryo umunyagihugu adashobora kwihitiramwo uwo abona ko ayo muserukira neza ngo amushire imbere ku rutonde. Mu ntara nyinshi barafise abashinga ntahe n'abapfasoni bijunja n'ijambo, ariko batazigera babaserukira kubera batazigera bashirwa ku ntonde z'imigambwe. Mu ntara nyinshi barafise kandi imbunuza zitagira ijambo ariko zigafata iya mbere ku ntonde z'imigambwe. Mbere zama zatowe zimwe zikarangiza ikiringo zitigeze zifata ijambo mu nama nshinga amateka. Ugasanga ziza kuduza urutoki gusa hageze kwemeza ibyo zitumva. Umushinga amateka wo mu Burundi yitwararika kudacanamwo n'umukuru w'umugambwe azomushira ku rutonde.
abaho ari niryo yemeza nyine ibyo umugambwe umutumye nyine nibyo ahora yemeza nta kindi aba ari gukora mu nama nshingamateka. Ibibazo by'abanyagihugu ntaco bimubwiye kuko ntaco bamuha, sibo bamushirako kandi sibo bamukura. Umushingamateka aranatinya kuvuga ibyo hava bimukwegera nk'uko arazi ko yirukanwe mu mugambwe aca yirukanwa no mu nama nshingamateka. Umushingamateka nk'uyu ntaco umunyagihugu yomwitega ko kinini kuko nyine nta hantu na hato baba bahuriye kuko arakorera nyine aba baramushize ku butegetsi. Umushingamateka wo mu Burundi afise uburyo buke cane bwo kurangura amabanga yiwe, niko urabye umushahara wiwe umushingamateka arasumba rwose abakozi ba leta mu Burundi, ku kwezi arinjiza hafi miliyoni 2, ariko urabye ibyo abasabwa umushingamateka yisanga mu bibazo bitoroshe. Abashingamateka benshi bava mu ntara za ruguru aho bafise imiryango bategerezwa kubeshaho, bakongera bagapanga i Bujumbura. Nk'umuntu yubaswe umushingamateka ntaja kuba hariho hose ageze i Bujumbura. Inzu yonyine iramutwara hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'amarundi. Abashingamateka benshi basigaye bahitamwo gupanga inzu imwe ari benshi kugira bagabanye amahera yo gupanga. Kubeshaho urwo rugo rushasha i Bujumbura bimutwara ubundi buryo butari buke kuko abafise n'abashitsi benshi. Uretse gutunga ingo 2, amafaranga y'umushingamateka aherera mu bindi byinshi. Umugambwe uramutwara amafaranga atari make ku kwezi. Mu ntara agakomye kose basaba umushingamateka guterera mbere bakanamushiriraho ayo ategerezwa gutanga. Aduze mu banyagihugu umushingamateka ategerezwa gusorora agasiga ibidumu by'urwagwa. Ubuze uwiwe umukora ubugeni, ufise urundi rubanza mu gihe aziranye n'umushingamateka aramuterereza kandi bose biteze ko ategerezwa kubaterera mbere bavuga ko akoresha amahera yabo. Umushingamateka aratinda akagera aho ashaka kwinyegeza abanyagihugu kubera benshi bamuririra bamusaba amahera cane. Ntabwo baza kumutura ibyo abavugira mu nzego z'igihugu. Umushingamateka ntagira amahera yo gushinga ibiro byo kwakira abanyagihugu no guhemba ababikoramwo bamwakirira abamurondera. Noneho rero biragoye ko yoshinga ibiro mu makomine yose y'intara. Kubera umushingamateka afise ikiringo c'imyaka 5 atazi ko kizokongerwa, aragwana kugira ngo niyarangiza ikiringo azogire ico asigarana kimubeshaho, narirya aba yahora azwi nk'umukuru wo hejuru. Intambara yiwe ntiyoroshe hagati yo kurangura amabanga amusaba uburyo adafise no kuziganya ikizosigara kimutungira n'umuryango igihe nyine azaba akuwe muri ayo mabanga, kandi koko nyine ni ibintu byumvikana. Uko ahandi bigenda mu bihugu bitari bike bifise demokarasi ikomeye, umushingamateka wese aba afise agace k'igihugu akazwi aserukira. Niyo bavuze izina ry'umushingamateka baca bongera ko agace aserukira. Ako gace henshi bakita nyine agace ko kwakiriramwo abanyagihugu. Abanyagihugu usanga bazi neza umushingamateka wabo, bagaheza bakamusuzuma ko baserukira kuko maze mu matora akurikira bakamwongera canke bakitorera uwundi. Muri ibyo bihugu usanga umushingamateka agerageza kumenyana n'abanyagihugu bo mu gace aserukira, abazi ibibazo byabo kandi koko arabitangira ku gihe baterere imbere mu gucunga ko imigambi y'iterambere ishika mu gace aserukira. Nyine nibyo biba bimuraje inshinga kuko abazi neza ko abanyagihugu aribo bamushizeho kandi ko aribo bashobora kumukuraho ibitandukanye n'aha mu gihugu c'u Burundi. Iyo umushingamateka apfuye muri ibyo bihugu haca hatunganywa amatora mu karere yaserukira kugira haboneke umusubirira. Umushingamateka wo muri ibyo bihugu arahabwa uburyo bukwiye bwo kurangura amabanga yiwe. Iruhande y'umushahara araronka uburyo bukwiye bwo kwiyunguruza, amafaranga yo gupanga ibiro abanyagihugu bazomusangamwo no guhemba abamufasha 2 nyine baba bagomba kwakira abanyagihugu. Abo nibo bamwakirira abanyagihugu mu gihe atari hafi, ni nabo bamufasha gutegura neza ibibazo azoshikiriza mu nama nshingamateka.
mu Burundi turacari kure cyane kuko nyine demokarasi yaho ntayihari kandi koko biraboneka ko mu Burundi ata demokarasi ihari urabye ibikorwa bitandukanye biriko biraba mu gihugu. Naho Perezida Ndayishimiye akariye abashinga amateka ntaco yakoze kugira abahe agateka n'ubushobozi bwo kuvugira umunyagihugu. Intwaro ya Ndayishimiye niyo ya mbere mu Burundi yapfunze umushinga amateka arangije kiringo ikamuhora amajambo yavugiye mu nama nshinga amateka akirimwe. Ako kabaye agasopo ku bandi bose ko uzohirahira akavuga amabi y'ubutegetsi azokwibonerako. Ico Perezida Ndayishimiye avuga ko abashinga amateka bava mu ntara imwe boza baratuma ko abashikiranganje kugira bababaze ibijanye n'intara zabo coroshe kuvuga kurusha gukora. Intara ivamwo abashinga amateka badasangiye ibyumviro ntiryoroshe ko bahuriza ku byo babona bikwiriye guhinduka mu ntara kandi abashinga amateka bo mu ntara kanaka ntibafise umurongozi wabo yorongora ibyo bikorwa. Ariko iyo aba umushinga amateka wese afise agace kiwe aserukira byokoroshe ko abaza ibijanye n'agace kiwe kandi nyine akabikora nk'inshingano ziwe. Imwe mu mpinduka ikwiriye kuvuba nuko mu gihe amategeko avuga igitigiri cy'abashinga amateka 100 hoca hatunganywa amanama nawe nyine yahindura ibintu bitandukanye hagasigara higwa ingene hatorwa abiyongera ko mu gihe amoko n'ibitsina basanze bidaserukirwe ku rugero ruvuzwe mu ibwirizwa shingiro. Gutyo umunyagihugu wese azomenya umushinga amateka wiwe kandi umushinga amateka wese azomenya abanyagihugu aserukira. Ibyo nyine bizaba bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kirimo demokarasi. Ariko mu gihe ibintu bikimeze gutya biraboneka neza ko ata demokarasi iri mu gihugu cy'u Burundi kandi biraboneka ko nyine abashinga amateka ataco baba bamariye abanyagihugu uretse gukorera imigambwe bavamo no kwemeza ibintu bije gucinyiza abanyagihugu bitazigera bigira ico bimarira abanyagihugu mu gihe baba barashizweho ngo bakorere igihugu. Ariyo mpamvu abaharanira agateka kazina muntu n'abanyagihugu batandukanye basaba Perezida Ndayishimiye ko yahindura ibijanye n'abashinga amateka kugira ngo bajye bakorera abanyagihugu babatoya kugira ngo bakorere imigambwe bavamo. Icyo nicyo cyonyine kiri gutuma Burundi budatera imbere kandi kigatuma abanyagihugu baguma mu magorwa akomeye cyane. Ariko biriko biribonekeza nuko Perezida Ndayishimiye asigaye yishinga kuvuga gusa ariko ntarebe uburyo ki yashira mu bikorwa ibyo aba yavuze. Ariyo mpamvu abarundi batari bake babona ko ibyo aba ariko arashikiriza ari ukubahenda ko ata kintu gihambaye aba ashaka guhindura ahubwo abagira ngo yiyeze imbere y'abanyagihugu abereka ko naho ibintu bipfa mu gihugu ataruhare aba yabigizemo mu gihe igihugu kirongowe nawe adakwiye kwiyeza kuko byose byicwa nawe kuko ntago aba yashize ibintu ku murongo. Ariyo mpamvu abarundi bari mu mihingo yose y'igihugu bamusaba ko yagira icyo akora maze agahindura ingene igihugu gitwawe aherewe mu nzego nk'izo ngizo zivugira abanyagihugu kuko biraboneka neza ko muri no minsi izo nzego kugira ngo zivugire abanyagihugu ziriko ziravugira abategetsi bakomeye cyane ndetse n'imigambwe bavukamo baturukamo akaba ari byo nyine biri gutera ikibazo gikomeye cyane. Ngaha duce dusozerera amakuru ko abateguriye wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta cindi niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.